abakozi b'Imana barenga 500 nibo baronkejwe impapuro z'umutsindo zemeza ko bize ishure rya Bibiliya muri kaminuza Rukristo ihanga kurindi rifite icicaro Texas kuri uyu wa gatandatu. Waserukiye abanyeshure Pasteur Mapampa ashimira iyo kaminuza yabafashije kwiga izo nyigisho zizogira akamaro ku bakozi b'Imana. Muri bino vyigwa rero twize twabahaye udukaratasi abantu bamwe bashobora kurabirako, harimo amakuru menshi ashika 18 ajanye na development communautaire. Vya bindi byose dukeneye mu miryango. Iri shuri tubona ko ryaje gushigikira umuryango, kuko baratwigishije ukundi ushobora kubana hagati y'abubatse. Baratwigishije ivyerekeye gufungura neza. Baratwigishije kumviriza abantu bari mu magume, counseling. Baratwigishije kugira isuku. Baratwigishije kuvyara ku rugero. Baratwigishije ingwara z'ibyaduka zitandukanye. Turazi ko umupastori arangije iri shuri atari kibazo abonetse muri paruwasi azoshobora gukebura abantu bose ku myitwarire yabo kugira ngo umuntu wese arungikwe ahagomba kuja. Nico gituma kwizina ry'abanyeshuri bose dushimiye Nation to Nation yahariya muri Texas muri Amerika, dukomera amashi menshi cyane bavyumve kandi bazi twarire izo ndamutso. Urongoye inani z'amashengero akorera mu Burundi Reverend Sylvestre Bizimana arashima Imana kubw'iryo shure agira ko anakebura baronse izo mpapuro z'umutsindo aranabasaba kubandanya bicisha bugufi no gushira mu ngiro ivyo bize. Ivy'ukuri muraronse inkaratasi zemeza ko mwakurikiranye ivyigwa, ariko twifuza yuko ibi vyigwa mwakurikiranye bitabonekera ku nkaratasi gusa, ariko mu buhindure ubuzima bwanyu bwa misi yose. Bijya vyigwa mwize byinshi cyane kandi byiza, ntitubibonere ku izo nkaratasi muronse gusa, ariko tubone ihinduka rya mbere tuzoribene ingene muvuga ubutumwa bwiza uko mwahora mubuvuga kera. Nitwaza kubagendera mu mashengero yanyu tuzosanga imvugo yarahindutse n'abanyeshengero bazobone ko hariho ikintu cahindutse. Hama ikindi, hariho abantu baca bagenda mu mashengero yabo bavuga ngo ubu rero ndafise diploma, ndafise bachelor, ndafise master, ngo we ntaco usubira kumvugako. Izayi yari yabivuze. Ingunguru igaragara iyo uteye ibuye ivuza induru nyinshi. Ingunguru yuzuye amazi uyiteye ibuye nta nduru uvuza. Abantu mwarose inyigisho ntimuce mugenda gutangura intambara yo kugwana n'abarongoye amashengero, abarepresentants ngo nuko batiza badafise urukaratasi, muzoba mwarayobye. Iyo umuntu yisize hejuru Imana imukororera hasi, iyo yisize hasi agaca bugufi Imana ikamushira hejuru. Isaie Nshimirimana arongoye kaminuza bifitaniye ubucuti USDD rifite icicaro mu Burundi avuga ko iryo shure riko rirafasha amashengero ibintu vyinshi. Ribafasha gukura mu byo gutahura ibyo bahamagariwe gukora, ribafasha gukura mu byo gutahura iby'iterambere ibyo bakikuje, kugira ngo bashobore kurongora amashengero yabo bafise ubumenyi bukwiye mu by'ivyigwa ndoramana byo twitwa theology, bafise ubumenyi bukwiye mu bya leadership, bafise ubumenyi bukwiye mu byo kwiteza imbere no guteza imbere amashengero barongoye. Biraheza bikabafasha kandi izo ntahe dufise hirya no hino ko biriko birafasha amashengero yabo kwiteza imbere no guteza imbere kibano barimwo. Ibintu byinshi, icambere twiteze nuko ijambo ry'Imana rizovugwa neza mu buryo butyoroye, abantu bakigishwa neza ijambo ry'Imana mu buryo barishobora kuritahura, kuko bazo bari kwagigishwa n'abagize. Ikindi twiteze kigira kabiri ni uburongozi bwiza amashengero.
muri kahise twagiye turabona utuntu tutameze neza mu mashengero. Muri ankete twagize muri 2001 muri 2021 yaratweretse yuko utwo tuntu twose twabonye mu mashengero twavuye ku butamenya. Rero iri shure rije kudufasha kuri ico kibazo kugira ngo barongora amashengero yabo bashoboye kuyarongora bafise ubumenyi, maze ayo mashengero agubwe neza, akore iki gihugu citeze kuri ayo mashengero n'icimana yiteze kuri ayo mashengero. Ikigira gatatu ngira ngo arico canyuma muri byinshi novuga twiteze ejo haza amashengero ariko arakurikirana bino vyigwa ni kwiteza imbere. Yerekwa giyo kaminuza ndoramana no gutanga inyigisho za Bibiliya zigizwe n'ivyigwa ndoramana, ivy'imibano n'ivyiterambere ryo mu kibano byo ku rwego rwo hejuru. Mu Burundi rimaze imyaka 2 ririko rirakarihiriza ubwenge abakozi b'Imana bo mu mashengero atandukanye, kandi rikaba riri mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi.